hama rero jewe nkuko yabivuze nitwa Gaposho Ismail ubwa mbere abanzi cyane banzi mu muziki nkuko mwabivuze banzi indirimba banzi nandika indirimbo bazi mvuza mu ma orchestre umuziki wa live umuziki uyu munsi ntituza kuvuga ko cyane kuko umuziki tuzorondera ikindi gihe tuvuge ko naratereye agacumu k'ubumwe mu kuzana ijya systeme shasha y'uburyo bwa spectacle bushasha bwo kubicisha mu makaraoke kugira ngo aba artiste baronka akazi mu kuintroduiza rero akaraoke nari namaze guterera uyu munsi ntituza kubivuga ko cyane uyu munsi twabatumiye mu byubahiro byanyu aba journaliste bo ku radio live nabo ku radio canke ku buryo ngurukana bumenyi kugira ngo dufashanye twaragize igikorwa gifashwe mu mugongo na Light of Africa ifise icicaro hanze yobowe na umukinyi muzi rurangiranwa John Kay. The Light of Africa bakaba bifuza kugira ico baterereye kinini gose mu Burundi babicishije mu mareresi ari byo benshi bazi mu cinema canke film. Light of Africa rero ifise icicaro muri Australia ariko ikaba ifise n'ishami mu Burundi principal rikomeye cyane bashaka gushigikira gose tubicishije rero mu cinema nini Light of Africa bamaze gukora kugeza ubu ni A Boy from Ruyigi. Muri A Boy from Ruyigi nkaba naragize chance canke amahirwe yo kuba acteur principal. Ubusanzwe sinatangaye kuko mu ma filme menshi iyo ndonse casting kenshi mba acteur principal bitewe n'imyaka kumbure mfise bitewe kumbure na profile maze kuba mfise kuko usanga mu mafilme ndisebakwe mfise abakazana mfise abuzukuru ugasanga kaga profile kanje gatumye bampa iyo role canke nikindi bakavuga ko mbikina neza iyo bampaye role bifuza babona mbikina uko babishaka. Muti rero twaje ngaha gukora iki mwebwe akazi kanyu murakamenyereye murakazi natwe twaramaze gutahura yuko tutoshobora gutera intambwe tutari kumwe nabo ivyo twarabitahuye nico gituma rero twabatumiye tuvuga tuti ubugirigiri bugira babiri kandi rero ubwenge bw'umwe ntaco bufasha kiretse kumufasha gusara gusa muhari muzodufasha mubiki. A Boy from Ruyigi twayitanguye ari amaseri ama episode tugira ama episode 10 tuyashira kuri YouTube ya A Light of Africa. Turavye ama commentaire yahabaye twabonye abantu bayishimiye barayikunda baravuga utuntu n'utundi ariko ama commentaire menshi ari positif. Light of Africa rero baca bavuga bati reka tuyibahe full movie kugira ngo n'abayikeneye full movie bayironke bayirabe kumbure n'amazu y'amareresi barashobora kuyitora bakayerekana ikarushaho kumenyekana. Mwebwe rero ni mudufashe A Boy from Ruyigi comme film Burundi muyiteze imbere mu kufasha kugira ngo ibonekane hose mu gihugu kwisi yose muri Afrika yose. Bizofasha iki mu Burundi casting ya mbere ya Light of Africa batangura gukinisha amasinema twarabonye ko aba jeune bafite amatara ari benshi bashaka gukina ari benshi bashaka gukina gufotora gufilma gukamera urumva barashaka kwandika amareresi
ni benshi. Ifo rero ko habaho abantu bitanga bakadodora henshi hashoboka kugira ngo haze amakampani menshi. Light of Africa yonyine ntiyo bishobora, haze n'ayandi makampani menshi adufashe dufashanye abajene bacu baronka akazi kuba amatala barayafise. Nta mukinyi n'umwe twigeze duhamagara mu mafilme ngo tubone nta tarafise umurundi oya. Orke hanze bazi ko abarundi batazi gukina, ico ni kimwe kuko ntibababona kenshi bakina. Icya kabiri, biyumvira ko atamutekano hari ku bantu boza gukinisha amafilme nga amamedia. Rero mwebwe abajournaliste murafise uruhara runini kwerekana ko amahoro ahari, umutekano uhari, mwerekana izo sinema nyene dukina kugira ngo abantu babone bati nimba abantu baravuye muri Australia bakaza gukinisha film nko muri A Boy from Ruyigi nkinamwe ndu Murundi, hagakina John Kay avuye muri Australia, hagakina na Pamela avuye mu Bubirigi. Nimba barashoboye kuza tugakinana n'abandi barundi, byerekana ko mu Burundi hari amahoro kuko baragiye gukinira mu Ruyigi, turakinira i Bujumbura, turakinira no mu bindi bice, barabona ko hari amahoro. Iyo filme rero dushaka ko iba nk'umuhuza, iba nk'ikiraro gituma n'abandi babayo bavuga bati kumbe mu Burundi bakina neza, turashobora kujayo tugakorerayo, tukaronka abakinyi hafi, tukaronka ibikoresho hafi, tukaronka n'abadufasha kubiteza imbere kamwebwe. Kuko uzoza wese gukinira mu Burundi canke gukinisha canke gushigikira amasinema muzomufasha kugira ngo sinema yiwe itere imbere. Isinema ntishobora gutera imbere hatari hama media, hatari uburyo ngurukana bumenyi. Jewe murazi neza ko muri 2005 2006 nakinye isinema iri kuri YouTube nayo nyene yitwa Na Wewe. Murazi ko twayikinanye n'abantu bavuye mu Bubirigi. Hari ababirigi 10, harimo abajournaliste, harimo n'abacteurs de cinéma bari kuri tele. Turagenda muri Bujumbura rural, barahagenda hose, baragenda Igitega, baragenda i Muramvya, baragenda i Bujumbura, baragenda mu Itenga. Aho hose bahakinira ama image, baraba ko hari amahoro n'umutekano bashobora kugaruka gukina. Kugeza ubu ntibaragaruka ngo tuhakinire canke bahafirimire, ariko turandikiranwa bavuga bati umwanya n'umwanya twoza. No kuvuga yuko rero mwodufasha filme zacu zikamenyekana, namwebwe muka motiva abantu kugira ama commentaire ku ma film, kuko iyo umubayera aravye ko wakoze igikorwa araba n'abantu cyashikiriye, akaraba na impact bagifiseko, akavuga ati kumbe naje nkoze nk'iki cyo mfasha. Abajournaliste bariko baradukorerako baba bariko bararonka akazi, twebwe turiko turakora abarakazi. Abajene bariko baraja muri film, urabona ko kenshi dukoresha n'abahijije kwiga, kuko hari filme bakina mu Gifaransa, hari filme zikinwa mu Cyongereza nababa barize. Urumva rero bya bindi tuvuga ko akazoza keza katari mu ibarabara kari mu ikaye, tunavyo nyene tuba tubishira mu bikorwa en practice. Rero ntutarandiriye byari ivyo twabatumiriye kimwe kugira ngo igikorwa mugifate nkama mudufashe kugiteza imbere. A Boy from Ruyigi n'izindi mubona ku ma media mushobore kubiteza imbere mudufashije, dufashanye kuko umutwe umwe ntiwigira inama. Aha rero iburyo bwanje ndi kumwe na Abe, muramumenyereye nawe niko kaza akora, yiyemeje guteza imbere film, guteza imbere l'industrie du cinéma. Arakoresha abajene benshi mwarabibonye, turakorana cyane. Ivyo byose cyo gituma twamubwiye tuti ufise akanya nawe ngo dufashanye iki gikorwa cyo gukerura abantu bakunde sinema ziwacu. Agatazirano gusa canke titre niri mu Cyongereza, ikinye mu Kirundi ikaba ifise sous-titre y'Icyongereza, twashize sous-titrage y'Icyongereza. Ubonye A Boy from Ruyigi ko ari Icyongereza cyayibaza ati yose mu Cyongereza mu gukina, oya, ikinye mu Kirundi ciza coroshe kumva mu majambo make
ntivuga menshi ariko iradoma ko umuntu akabona icyo bashatse kwigisha. Ni filime ikebura gose, muzoje kuri YouTube mwese abatarayiraba, Light of Africa muyirabe. Ni filime nziza cyane abantu bakunze gose mu mwanya muto, byaradutangaje na twebwe. Icyo gituma twaciye tuyifata yama episode baca bayagira filime imwe full film kugira ngo n'abayishaka bashobora no kuyerekana aho basanzwe bafite amazu yerekana amasinema bashobore kuyerekana. Nukuvuga rero wewe ikibazo cyawe ni inyishu niyo, ifise sous-titrage y'icyongereza kugira ngo nsubiye inyuma gato. John Kay hariho filime nyinshi yakinanye n'abatanzania bazwi mu cyongereza, akinana n'abantu bo muri Australia, arakinana n'abantu bo muri Amerika. Urumva rero babonye iyo titre ni nko kubahabura gatoyi, A Boy from Ruyigi bace baza kuyugurura. Bayuguruye erezima basanga ari Kirundi ariko hari sous-titre y'icyongereza bakabitahura. Rakoze Rema kubera yuko abadakoresha YouTube novuga ko ari bake mu bafisa ama Android, ahubwo uvuga gusa ko abenshi mu Burundi bavuga ko babura amamega iyo kujya kuri YouTube kwisiga yizibye par rapport y'abarundi n'ubuzima turimo. Icyo kibazo barakitubariye, n'ama connection usanga kenshi atari meza cyane. Ariko rero muri monde turiko turajamwo ni monde numérisé, ni monde yihuta, nisi inyaruka. YouTube dufise agahengwe yuko ishobora kuguhemba mu gihe ibikorwa byawe biriko bikundwa n'abantu benshi. Nico gituma tuyihurumbira, si ukuvuga ko tuyihurumbira ku bundi buryo, tuyihurumbira kuko ishobora no kuzohemba. Mu gihe rero yohemba neza, urumva n'aba bantu tukoresha nabo baca babaho neza. Kuko ubusanzwe mu Burundi urazi ko umuntu yitwa umustar atarashika ku rwego rw'ubustar. Kuko umustar bundi hanze ni ikintu gikomeye cyane, kuko nuko mu Burundi tutatuva ngo ujya ni star ngo gaposho ni star, ariko mugaca muhura ataraba star ku maso yawe. Ariko mu bwenge twifuza ko abantu boba star by'ukuri. YouTube rero twibaza ko izodufasha, nico gituma dukoza akantu tuyishira kuri YouTube, ahubwo twashaka ko mufasha abo abantu bareke kugira kubana nkuko babivuga ntibibanire ngo n'amahera ni menshi. Film ni industry nini yagutse gose, iyo ubona n'abazungu batayidufashamwo cyane nuko bazi ko byoca bidutungisha gose natwebwe. Kandi buri gihe uzorabe abantu badandaza baragira akantu ka concurrence bukebuke. Nimba ubona hari Hollywood muri Amerika, ukabona hari Bollywood mu Bahindi na Nollywood muri Nigeria, nuko bamaze kubona ko hari kintu. Natwebwe rero turiko tuvuga yuko turifuza, turafise indoto yuko twogira ikintu gikomeye mu Burundi. Kizova he? Kizova muri ba bantu tuzoba tubona ko YouTube imaze kubahemba, tuje hamwe dukora ikintu kinini gishobora no gufasha ba bandi baja kuri YouTube bajugumira, tubafashe kuja kuri YouTube baremye, kuko ni inyungu itugaruka. Umuntu muto araja kuri YouTube, ukuze araja kuri YouTube akaraba sinema. Sinema idufasha iki? Iratuma duterama ku bantu babuze ico bakora, bavuze bati kambe ndatumwanya ndabaga film. Iratumara ama stress ku bantu bafise ama stress murazi ko ahari si mu Burundi honyine, ubu ari henshi mu bantu bakenye, ari henshi mu bashomeri. Ama stress ari mu basenyukiwe kubera imvura, mu bari mu muzure, mu bari mu bindi n'ibindi. Ama stress ari henshi. No kuvuga ko dushize kuri YouTube twebwe tuba dushaka kwatira ako gaceri kazoze dans le futur, mu gihe kizoze, hama nayo ma stress aveho ku bantu bose. Nico gituma rero twebwe tubasaba yuko ahubwo mwo motive abantu bakemera bakitanga iyo YouTube bakayikoresha, kuko no mu nyuma no ku ma Facebook tuzobishirako nimba ari byo biborohera. Ariko dushaka ko abantu baraba YouTube bagatanga inguvu, kuko wewe utaravye sinema hariho mwene wanyayikina ubu mubaniye, kuko uzosanga mu ngo nyinshi ubu baraba amasinema
kuko iyo uravye n'umukozi wo muhira arashobora kuraba sinema, azoyiraba hehe? Kuri YouTube. Azotinya kubera amahera, nimwe rero mutegeza kuba motiva bazirabe. Ayo mahera ni make si menshi uravye inyungu bitanga mu gwaruka gwacu, muri kazoza k'igihugu cacu. Inyungu niyo nyinshi gusumba uwovuga ko ayo mayinite ariyo menshi. Nico gituma rero twashize kuri YouTube kugira ngo tuba motive. Nibiba na ngombwa mu nyuma turiyumvira ko twozokora igishirahamwe kinini cyoza kirafasha kugira ngo ama views n'amasabone bibe byinshi ku mwanya muto nk'ahandi. Mu Buhinde igihugu ni kinini, umuntu arashobora guposta ikintu kuri YouTube mu isaha imwe ugasanga miliyoni w'abantu baramaze kugira, kuko ari benshi. Ariko si ukubera ari benshi, nuko batahura ko baba ariko baratezanya imbere. Twebwe iwacu uposta ikintu urabona ko bakibonye, abantu 1000 bakibonye, ariko sabone ugasanga na 300. Donc abi 1000 bazi kwiyabona, nukutubanira kandi babanira bene wabo. Nka twebwe je bambaniye ndiko ndagenda, turiko turagerageza gutrasa inzira yaba drama n'abandi bari munsi yaba drama, yaba bahungu ba Bere n'aba bakobwa ba Bere, turiko turacira inzira. Mu gihe rero babana bari ko babanira bene wabo. Ton frère, ta sœur azoshaka gukina sinema, ni ashaka gukina sinema yiposte asange nta numwe amushigikira, nta yihembego. Nico gituma rero tuvuga tuti ahubwo ni muba motive abarundi bakunda amasinema kandi biyabone ku ma chaîne zacu, banatanga ama commentaire twikosore, n'abakunda gukina babishire muri commentaire kuko turazisoma commentaire tukabona tuti uyu yavuze CV yiwe ameze uku, yatanze telefone ziwe canke contact, twomurondera nawe akaja muri industry. Uyu munsi ntidushaka kubivuga ko kubera yuko twari gutumira nabo nyene tuzogira na collabo. Ni bya bindi twavuze vyo mu ma commentaire, abantu bakurikira imiziki iwanje mu ma commentaire bavuze bati office imiziki myiza ifise ama idée azoramba ataherana n'umwanya, akujya mu ntazira kazoza keza ni kari mu ibarabara. Bavuga bati ni indirimbo izokwamaho itaherana n'umwanya. Kuki utogira ama collabo n'aba jeune kugira ngo izisubire zizumve cyane, kubera abo ba jeune iyo basohoye indirimbo ica yumvikana gose, hama nabo baje muri uwo murongo w'indirimbo zidahera. Hama rero nico gituma tuzogira collabo. Sindi bubabwira abo bamizisiya bari bo, tuzorondera kandi kanya tubivuge ko bizobe nka surprise kugira ngo bisumbeho, kugira birushirizeho, kugira akanovera na chair de poule ku bantu, kuko burya abantu barakunda surprise gusumba ikintu kije baciteguye cyane. Ikintu ca mbere ndashimiye kuba mwaranyumvire ko nanje n'abandi muri kino kibanza kugira ngo dushobore kuyaga n'abanyamakuru tuvuge sinema yacu A Boy From Ruyigi. Mu by'ukuri jewe nanje numvise yuko Light of Africa ifise imigambi myiza cyane yo guteza imbere sinema ndundi, kandi ni byiza. Twese niyo ntumbero yacu yo kumva yuko sinema yogera kure, uretse ko biba byoroshe birimo ingwano nyinshi ibintu, ko jewe ndamaze gupigana ingumu n'amabombe kabisa, ndabibona ko birimo. Rero je no babwira ati Imana ibafashe ibaje imbere, Imana imbere, kuko ndaje usanga ngaha urashobora kuvuga ko uje gufasha abantu bo bakabona ko ubwo uje kwifasha umengura ibintu nyene, ugasanga babitaha ukundi, ariko ntibizobaca intege ngo bavuze gukora. Mwe mushira imbere intumbero yanyu naho mushaka kugeza ubwo ca sinema, hanyuma nta musi numwe abantu bose bazobumvira rimwe, misi yose azokwama ariho ababumva n'abandi bakwega ibirenge. Yego rero ikintu nabonye umuntu ajana n'abashaka, abadashaka umuntu akabareka, kandi no mu bijanye no kubana naje gusanga muri nose bwiriweho neza, ubana n'abashaka, abadashatse nabo kabareka ukabandanya ubaho. Nabo ndi ushatse ngo abantu bose bakumve nivyo ukunda ko na Yesu nuwo aracavuga ati bagiye abantu naremye Imana sanze arabageze
yaraje azi yuko ati aba bantu je bazonyumva kubera kameme ndi Yesu nje mva mwijuru kandi navutse batanda nk'abandi ariko ageze ngaha asanga ati kuburyo azutse abantu bavuze ati ingu turabe ko ari wewe nyene ati no ntababonye muri bagiye muri ya minsi 3 yiyeje ibyo mwankoze tereka yagiye mu vuga ko yagiye nkunga muvo gusa mission yariheze ariko yarabonye abantu abantu ni danje kandi burya abantu mu bagarutse wo gusubira je niko nababonye abantu n'uyu ugaruka ngo aje gutubwira ibindi bintu byiza by'ijuru cyamusubira rero nuko abantu bameze ariko nibiduce intege tubana yadukora rero mwarakoze kora ico gikorwa kwiyumira igikorwa hanyuma akazina keza a boy from Ruyigi ubwo nanje ndabonye nzavangira a boy from Kayanza kubera ko aho kantu nyene nanje ndi umuhungu navuye mu Kayanza kandi mfise aho nahereye naho ngeze umva ko naje histoire novuga abantu bakumva ko muri Kayanza havuye umuntu kandi akavamwo ubundi muntu rero ndabashimiye hari umuntu yabaje ati mbega a boy from Ruyigi iri mu Congereza jewe nanje yo nza kumva iri mu Congereza ne kugirwaho gato kubera ko ahantu henshi tukunze kugenda guma batubaza ico kintu kwiki dakina filime zo mu Byongereza mu Biswahili je navuye Nairobi ejo niho ngishika ngaha ndi hariya nyine nabo bambaza mbega kubera iki mudakina cinema zo mu Congereza gira zigire ngaha je kabisa ndaraba icongereza vraiment inzi how are you how are you na Dubai utuntu ndavuga ati rero jewe ndabona abantu ko barandusha abantu nabishuye mvugana n'ubundi nagiye ngwano zivuga ngo wewe uri kuratera imbere utize gute umuntu atize atera imbere muri cinema ndavuga ati okay abamwe bizi rero nibakore harabizi bazi icongereza nibakore cinema igeze kure Afrika imenye yuko mu Burundi hari cinema ariko simpaka jewe ikintu cya mbere ndacagwara no kugira ngo cinema zane zifate abarundi n'abanyarwanda niyo mpamvu nakoze na collabo nkayita East African Love nkakora filime nakoreye mu Rwanda ariko nkibandanya amakorabo uko je East African Love nifuza ko yofata East Africa nyene nkakorana n'abatanzania nakorana n'abakenya nkakorana n'ibiki niyo mpamvu nagiye no kuraba akarere ko ka Nairobi ndabe ko vyokunda rero ndavuga ati sindafatisha n'abanyarwanda sindafatisha n'abarundi je ku munsi ndonka views 10-15 mu gihe turi imiliyoni 12 abo barundi sindabafata ninze kugwana ufata aba Nigeria nze kugwana ufata basauza n'abarundi n'abo mfisi mbega ni abo basauza bazofata nk'u underground ati wewe uburonke 10 ku munsi uri kurazana iki ngaha banza mudukunde banza mukunde ibikorwa byacu nk'abarundi nimwe kubikunda tuzoca tuja kuzana nabandi twagure ariko nushaka kwagura mu gihe utanafatisha ni wanyu ivyo bintu ntibiba uburiko uriyagura wigira umuntu arenze kandi utararenga sibyo ariko nitumara kubona yuko ngaha tumaze gufatisha izo ndimi tuzozikina kuko burya icyongereza nubwo utawukizi bacanditse muri cinema uragikina mwaye mubizi systeme dukira mu cinema ubuje ndashobora kina cinema nkina mu cyongereza cyangwa kina mu Giswahili kandi ataconzi cyane inzira isanzwe ariko nkashobora kukivuga ariko rero bamwe bize batubwira nyine ko bize twamatubona bwa ati ibana dusa amashuri arenze niba bikure bigire kure ngo jewe ndacakeneye abarundi bene wacu muturabe kubera ko nkuko mutama yavuze birabaje gukora cinema ukaronka ibihumbi 10 ku munsi ariko barabasabona ukaronka 30 ibihumbi 10 na 30 birimwo itandukaniro cyane bivuze ko hakirimo umutima mubi mu bantu bafise amatelefone kubera ko sabone ntiyica telefone yawe sabone ntituma mamegahera sibyo hama jungire sabone nk'umurundi ndaza no kuryoherwa ako sabone ugirira mu Nigeria mu Benin iki ntanazi uko wanayikoze ukureta n'umwanya kuriwe nubwo zo kuronka amavyuzi nta terambere ry'ubona mugo jewe nk'uwo nteze imbere n'ibintu biri wovuga ati ujya mu jama yubatse n'akantu hajya canke yagize aka market hajya yatanze akazi kubera ko byavuye muri cinema yateye imbere none twe tuzotezwa imbere na views 10,000 15 nuko mutabizi YouTube ugiri guhembe nuko warabye cyane n'uburonka nk'abantu 1,100 par jour urashaka kuronka kadolari nakwe tukaronka amadolari kandi urazi ko akenewe kuko nawe yakuzaniye bakashira ngaho muri banki mugo mugironka ama views ibihumbi 10 nukuri kw'Imana ukwezi kwahera nta nasandu uraronka uko niko kuri mu bimenye abantu reba ubu hageze aho duhura n'umuntu kuva ngo ngura musteri ngo murangira je ngura musteri ngo ndakura urumva geze igihe ari mpanguhe
kukuraba yumva kandi wagize follow ukina cinema na cinema yagutwaye uburyo cinema ni ikintu kizindi urumwe kamera n'ibikoresho n'ibibanza urumwe abakinyi wide plus n'amafaranga arenze ku buryo jemero nyiri tugarura ayo mafaranga mugabo umva hageze igihe baducora ati nta musteri kubera ko naragize jeme byane narakuraje nibi bintu tuzoguma muri bugeza ryari nakoze cinema paradiso irarabwa mu kwezi kumwe ndonka amaviews 150 ariko bari bagize sabone ico gihe bari nk'igihumbi cyo cyatanu umva itandukaniro rya sakombi sa 150 n'abasabone igihumbi urumva harimo akantu ko kumva ati nkagira sabone zo ndamuteje imbere rero tukiri muri ivyo reka basi abandi bareke kubidukora mu gonka abarundi tubasabye mubidukorere kuko n'abandi mu bikorera ntaco ntibabona ko mwana abikoze kandi namwe muri ngaho usanga umuntu ataragira sabone iwani mwe muri abantu 10 nabangawe usanga nubundi ngo ndavuga bati atoka palette bijya ariko aravuga naje sabone yi mugaga cayi umunyarwanda kayi umutanzania kayi ha mu Kenya kumva niho fresh ariko si ho fresh je ndeye imbere nka mwene wanyu n'ukuri uko biri kose je ndiko ndagenda ngaye Bujumbura nkabona inzu iri kiraduga ya bien yitage ndumva nyohe ko ikiri ubakwa iwacu ndi hara na yero nkona ziyanzu ndumva ati ko ikizingizo zitabi iwacu je no byo iwacu hari ibizu vyiza mwene wanyu ateye imbere ni neza rero dutezanye imbere turekane ibintu by'inzigo kuko n'ubundi nubwo utagira sabone Imana yahezagira ashobora gucisha inzira mu ahandi Imana ifite inzira nyinshi zo guteza imbere umuntu wayo n'ubundi wasanga aragumye ntera imbere kandi warangirisha dutezanye imbere mu by'ukuri nico numva nosaba muteze imbere iyi Light of Africa mugire sabone kuri YouTube yabo mubarabe mwashigikire jewe nzogerageza uko biri kose kandi nambe na postinze nagenda bapostinga batara nampamagara nda postinga ya seri yabo jewe mbonye nka cover postinga nkitaye ku kindi je sinzi kwita ku kindi kintu cyo kwumvira ngo yaranze ngo ntanzi je ndabigikorwa gusa kije kaca ndagipostinga kuko je gupostinga cover kuri page yanjye kandi page yanjye irarabwa cyane bise n'abasabone beje je ndabipostinze ntacumba kandi situweshanye ko telefone yifise uwo buri segonda yo gupostinga cover atari nzigo atari umutima mubi kandi uko postinga cover ufashije light ijya a boy from Ruyi ufashije mu bantu bose ko ibaja mu mutwe kuko wowe ugura Facebook buri ko ugura umanu ugacubona ijya cover abantu bose bariyumvira ati kubera iki kintu a boy from Ruyi a boy from Ruyi agacashaka kwinjirayo niyo nyungu yo gupostingana sivyo ariko ucusanga abantu benshi bafise inzigo ndashaka gupostingira igikorwa je nage zigenda ruhanda bere ku mutima mwiza nka postinga byose uganda ariko babikora wowe nkabona ariko ari ibintu taco vyica rero tugire umutima w'urukundo no gukundana no gushigikirana kugira ngo ibikorwa byacu bitere imbere atari uko sinema ndundi yo nta nahizoge ikintu cyambere no shima kivyo ku mutima ni kubona filime ndundi biko ratera imbere kuri ntambwe itamenyerewe icya kabiri benshi twaribagije ati kubera iki John K imisi yose mfate iminota nk'itatu sigura neza akamaro k'amafilme ngaha mu gihugu cyacu filime ndundi John K yayihaye agaciro gakomeye gose bivanye na filime ya mbere yagiye kugaragaramwo neza itwa Caps Enemy yavugishije benshi ndetse ni mu Burundi abandi ngo mu Tanzania byari nari mu Buyenzi kuraba umumambure wanje yabuze inakuru wiwe uyu mama yabwiye ati mu Burundi muri ko murakora ari kubera iki mudatera imbere nk'abatanzania icyo nosaba imbonesha kure zonga iwacu niko kudushigikira gute nibagire basaka geste kuvuga ati buri umukinyi wese w'amafilme azanye filme yiwe nga arumwe basinaga pourboire ka motivation kubera uravye filme ni kintu gitwara uburyo gitwara amahera gitwara umwanya wanashima bajya nyine bariko baraturaba nk'abafanzi wacaje nko kuvuga ati filme nakamaro ifise filme rafise akamaro uno munsi nuvuga ati umugrand père wanje nga Kakosho Ismail afise 7 nini sana muri film ariko ngaho muwajije ati ni kiye kintu de special film yamaze kumarira mu buzima bwawe avuye ati nta nakini ariko hanze y'igihugu bamufata nk'icyamamare kirenze rero cyo twosaba na byinshi fise no vuga
twasaba yuko abarundi bene wacu bodushigikira cyane cyane aba journalist imbonesha kure kudushigikira gute ivy'iwacu birabwe n'abantu naho bavuga ati abarundi na qualité dufise ilevre na qualité dufise ni kiye kintu modufasha kugira turonye ijya qualité nk'iyabandi kubera iki tuje bavuga ati abarundi na kintu bazi ngo abarundi na filime nziza bariko baratanga je nihweje nkaraba swishima amafilime naginga ndakora na mafilime umuntu wese aravye nta buri cyashimamo atari sound ni image atari image ni cadrage rero twosaba yuko burama media yose babona yuko boshigikira the White of Africa sikuvuga ngo kubera bakorera muri Australia ngo nta kintu mufise mu bashigikira muragifise kandi cyinshi gose abaringa muri uwo mwanya turi kumwe ngaha ntabwo ari abantu bavuye hanze n'abarundi nyine bene wacu nimushigikire Abel Nduwayo ariko arakora ariko arashira amahera menshi muri film uravye The Light of Africa imaze gukora filime nyinshi ariko twiyumvira ati ayo mahera barayagaruza ni hahani nyine turiko turasaba ubufasha buri muntu wese abona yuko afise ikintu yofasha abarundi bene wabo gutanga 100,000 kugira Abel Nduwayo atera imbere biratuma Abel aguma akora hama murakoze kuri ico avuga ati simere nkaba abandi ngo harura tubaha amahera cyatangura ngo rimwe kabiri gatatu ya reka nihereko nanjye ndi umukinnyi w'amafilme nkaba mu director mu realisateur afite groupe yanje ya filme yitwa Drama Films Burundi nanjye reka nsabe basi yuko budushigikira mukande sabone cyangwa subscribe kumbure turabe yuko ubutumwa bwoshika kure twongera tugasaba leta mvye yuko yo dusabira license ya YouTube naho Grand Père atashimye yuko bivuga ko gushigira cyambere twosaba leta y'u Burundi yuko yo dusabira license ya YouTube tumere nk'abandi tumere nk'abatanzania kwa turavye nk'ama réseaux sociaux media online benshi bariko barakora ariko mumvo yo kubura license ya YouTube nta kintu turiko turinjiza nta nyungu turiko turabonamo kandi turiko turakora muri Tanzania 1 views ni $1 kubera iki barafise license ya YouTube kubera iki nunga mu Burundi watudufasha watugirire license ya YouTube kugira tubone yuko ajya 100,000 views abele ko araronka turabe yuko basi yoronka nka $100 vyo dufasha ni yanzu y'indoto abele ko afise yo kubaka ngaha ni ya ndoto nyakubahwa kwa Posho Ismail afise yo kubaka inzu nziza nuko no basaba urumensha makuru wese turabakunda kandi turabitayeho murakoze cyane.